Amahoro cyane abakunzi ba CANAAN TV nongi kandi kubakira ndabatumira kandi kubandanya musharinga mwumviriza muhereza bene data ikiganiro cyose kiba cyagufashije cyangwa cyaguhezagiye. Ubu rero tugiye kubandanya kandi series ya gatatu aho tuko turavuga ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza hamwe n'impanuro. Ariko turacari cyane ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tuko turagisunga nka Bibiliya yose ni ijambo ry'Imana. Ariko tuko turafata ivyanditswe bimwe bimwe biri mu ijambo ry'Imana tubikuramwo ubutumwa bwiza. Kuko ijambo ry'Imana ryose muri ryo hatekeyemwo ubuzima bw'ubutumwa bwiza. Reka dusenge kugira ngo tubandanye nino series ya gatatu. Mana turagushimiye ko uriko uraduhishurira ubutumwa bwiza. Turagushimiye kandi ko washizeho Kristo kugira ngo mwami muri we turonke ubuzima kandi tuburonke busagutse. Ndasenga kugira ngo mpwemu yera ngo bane natwe kandi tuzigame avugane natwe aduhereze mwami guhindura kugira ngo duse nkuko wifuza ko dusa mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Nkuko mu masiri yacu ya mbere ni ya kabiri twavuganye ku bijanye n'ubutumwa bwiza n'ijambo ry'Imana, nkuko nameje kuvuga kandi ijambo ry'Imana ni hano majambo tuko turifashije mu isezerano rya kera ni bimwe mu vyanditswe tugiye gukomereza ngaho nyene kugira ngo duhishure ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana. Tugiye kwifasha amajambo ari muri Samuel wa mbere igice cya 17 tugiye gukora ku murongo wa mbere. Haravuga ngo maze abafilisitiya bakoranye ingabo zabo ngo batere bazikoraniriza isokoho hibuyuda basagaza hitwa Efesidamimu hagati y'isoko ya sokoho ni Azeka. Ndiko ngerageze kuvuga amajambo make ni nkuru ya Dawidi Goliyati akengera abisirayeli ndiko umutwe amajambo uvuga ni nkuru ya Dawidi na Goliyati. Now igihe cyose tuvuze mu isezerano rya kera, igihe cyose tuvuze inkuru kanaka tuba twiteze kumva uwundi mutima wa Kristo muri no sezerano turimwo. Igihe cyose umuntu asoma isezerano rya kera akaca bifata bunguri, akaca bifata nkuko wofata ibintu, donc ukacuza nkuko nari navuze ugakopinga cyangwa ukabiterura ukandika ukacuza ukacukubitamo usanga waguye makosa menshi cyane. Kuko ntushaka ku applyinga utegereza canke Lord help me, utegereza kubifata bino byo misezerano rya kera ukabihuza n'ubutumwa bwiza cyane n'ivyanditswe byo misezerano rishasha kuko biruzuzanya. So rino jambo rero iri muri Samuel wa mbere igice 17 haravuga ngo ku murongo wa kabiri haravuga ngo reka dore ku murongo ku murongo wa kane buke havuga ngo buke mu nsago z'abafilisitiya havamo umuhizi yitwa Goliyati w'Igati uburebure bwiwe bwaramatambwe 6. Kuri no murongo wa kane baravuga umugabo witwa Goliyati ukuntu yarareha, ukuntu yarakomeye, baravuga inkomezi ziwe, baravuga ivyuma yaterura yambara, baravuga ngo yarameze ukuntu yarazwe, baravuga mana yanje, bakavuga ibintu vyose n'ubutwari bwose bwa Goliyati. Amina. So uyu n'umugabo Goliyati ugerageje gusoma kino gisamo cyose bari kuri champ de bataille canke ahantu bari kuri battle camp, ahantu bari bagiye kugwanira ku rugamba. Goliyati yavyuka igihe cyose gusuzugura, kuvuma, gutuka, igihe cyose yamahagarara. Ku murongo w'umunani aravuga ngo arahagarara atera kamo ingabo z'Abisirayeli ati nigice abazanye gutonda urugamba ngo mbega sindi umufilisitiya namwe mukaba abaja ba Sawuli. Umva batuka bakababwira ibindi bijambo byinshi cyane musomye ingamba nashaka kugira kubitahura. Abisirayeli bakaca bajugumira bagatinya. Nimwibagiraho turi ku butumwa bwiza n'ijambo ry'Imana.
Sawuli agatinya nk'umwami akajugumira. Naho iyo bavuze umwami mu isezerano rya kera aratandukanye cyane n'umwami wo mu isezerano rishasha. Ikintu Sawuli yakoze yaciye agenda mu bagabo bose aravuga ati abantu bose muri ngaha ku rugamba mwese nimuze ndabaronderere utsinda ujya mu Filisitiya nzomuhereza ibi n'ibi nzomuhereza ibi n'ibi. Ararondera arabura. Ico gihe abo basirikare b'Abisirayeli bose they were shaking, shivering, frightened, batinye bariko barajugumira, batinye gose, bicaye hariya babuze iyo bacira niyo bamira, bameze nk'abatawe. Ico gihe niho haciye haza akana gafise imyaka 14 kakaragize kavuye ruguru, umwana w'imyaka 14. Yumvire abantu baja ku rugamba rw'igihugu ukuntu baba bameze, abantu baja ku rugamba rw'igihugu ukuntu baba bakomeye. Mani majambo hari abakoroneri, hari abagenerale, hariho ibisongerezi, hari abasirikare bose ku rugamba. Haca haza agahungu k'imyaka 14. Aho gahungu kagishika, reka tuharabe gatoya. Ku murongo wa 13 turavuga ngo kandi abahungu batatu bakuru ba Isayi bari baratabaranye na Sawuli. Amazina y'abo bahungu bari baratabaye, uw'imfura ni Eliabu, wa kabiri ni Abinadabu, wa gatatu ni Shama. Ku murongo wa 14 aravuga ngo Dawidi we yari umuhererezi kandi abakuru be batatu bari baratabaranye na Sawuli. Ku murongo wa 16 aravuga ngo nuko uwo Mufilisitiya uko bukeye nuko bwije, donc umviriza, uko bukeye nuko bwije, donc buraca bukira, ya maseruka yibonekeza abasomborotsa kumara iminsi 40. Iyo mvira ubona ashobora kuza ku muryango wawe akadodora kubita amabuye akagira gute, umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, iminsi 40. Aha, rero bukeye Isayi abari umuhungu we Dawidi rero sasa ati genda ugemurire bakuru bawe ingero imwe kuri zingano zikaranze ni imitsima 10 ubandanye aho bashagaje ubibashire. Ku murongo wa 18 avuga ngo kandi ugemurire umugabisha w'umuce barimwo aya masoro kuko ari 10 y'umukanyura amavuta uhezura abakuru bawe uko bameze unzanire agakuru k'imvaho. Donc Mutama yaratumye kano gahererezi kagahungu k'imyaka 14 akabwira ati wewe genda ku rugamba, wewe bashire bino vyo kurya, utware nibi hanyuma umbwire amakuru y'imvaho, umbwire ukuntu bamerewe, umbwire ko bameze neza. Ku murongo wa 9 acavuga ngo kandi Sawuli nabo bakuru ba Dawidi n'ingabo zose z'Abisirayeli bari kuri uwo mwonga Ela bashamiranye n'Abafilisitiya. Nuko Dawidi akoroka kare asigarana intama azimurabira Mutama, donc Mutama aca hitana ivyo bintu aragenda nkuko Isayi yabimubariye, ashikira aho barazi imikogote y'intambara, ahura ingabo zigiye gutonda urugamba zirahira ubutore. So agishika rero Dawidi uko niko vyagenze. So Dawidi yacatangura gutera inkuru n'abajya basirikare ashitse ku rugamba asanzeho, acatangura kuganira nabo, atangura kubabaza ibimvira umwana w'imyaka 14, atangiye kubaza abagenerale bo hejuru bafite amapito yo hejuru, tubigenze ibintu bimeze gute. Ku murongo wa 13 ariko arayaga nabo, wa muhizi w'Umufilisitiya w'Igati yitwa Goliyati asokoroka mu ngabo z'Abafilisitiya atangura kwiyamamura nkuko yahora. Ka Dawidi rero sasa acaravyumva, Dawidi acaravyumva arumva. Ku murongo wa 16 avuga ngo Dawidi abaza abantu bahagaze iruhande yiwe
ati wo kwiciye umufilisitiya agakora igitutsi ku Bisirayeli bamugarorera iki? Mbega uwo mufilisitiya w'intakebwa niki ahacu gukora ingabo z'Imana? Abantu baramwishyura. Iyo tuvuze abantu n'abasirikare abagenerali baramwishyura nk'ivyo bari bahejeje kuvuga, ati wo mwica donc hari ivyo bari bamubwiye bazoguhereza bino nibi ku murongo wa 180 nshaka gushika havuga ngo maze Eliyabu mukuru we imfura yase yumvise Dawidi avugana nabo bantu donc abasirikare uburake bwiwe birazingirira mubaza ati wazanywe niki? Mbega bwa butama wabusigaranye nde mu bugaragwa? Ndaza amanyama yawe n'ubugaba bwo mu mutima wawe, erega icyakuzanye kugira ngo urabe intambara. Dawidi yari stubborn cyane. Donc kubera ko tuko turasoma n'amajambo yose, iyo dusoma n'amajambo ntituyasoma nk'inyuguti, ntidusoma nka filme iri kiraba. No, umviriza, iyo tuko turasoma n'amajambo n'amajambo y'Imana, ni ijambo ry'Imana. Iyo tuko turasoma dutegereza kwiyatana cyane, twumve ijwi rya Mwemu Yera kari karavuga, ariko arazana mu butumwa bwiza, umutima w'ubutumwa bwiza buhishuwe. So mukuru w'Orana akaciyaza aciyasanga umwana w'imyaka 14 ariko arabaza inkuru abagenero. Sorry. Mbandanye. Ariko arabaza makuru abagenero. Aciyashika. Wewe turakuze. Icyakuzanye ngaha turakize. Ino nkuru isobanura iki? Ndazi ko inkuru tumaze kuyumva. Munyumvirize. Twebwe ntituri ba Dawidi. No. Dawidi aho tuzomona bose, ahantu hose dusoma mu gitabo cya muri no jambo ry'Imana. Ahantu hose tuzobona Dawidi, tubona mu gicapo cya Kristo. Igicapo cya Kristo gute? Kuko Dawidi yavuye ahantu hakengeretse cyane. Umuragizi. Kristo yavukiye he? Ahantu hakengeretse cyane. Dawidi ni igicapo cya Kristo kuko yaje nk'umuntu adashoboye. Usomye bano ba Abinadamu, bano bahungu bavukana na Ntuze na Dawidi hano ku murongo wo hejuru ba Eliyabu, urumva ko warumva ko bari abantu ibigatanya byari bikomeye, urumva ko byari bizinanye n'umwami. Umuntu azinanye n'umwami n'umuntu bakomeye cyane. So Dawidi na kantu kari gakengeretse cyane, ni igicapo cya Kristo nk'umuntu yaje akengeretse, avuye ahantu akengeretse cyane. So mwene majambo, twebwe iyo tuko turasoma no nkuru ntitwibona nka ba Dawidi. Twebwe turi bajya Bisirayeli bari baratawe, buzuye ubwoba, buzuye gukekeranya amakomantere, nibazi ico jambo ry'Imana rivuga ngo mwari mwaratawe mutagira gitabwa, mwari hebuye, twari kure atavyizigiro vya kazo twari dufise, turi kure cyane atavyizigiro vyo kuzotsinda urugamba tuzokigira turonka. Maze haca haza Dawidi, haleluya. Haca haza Dawidi azaja mu gicapo cha salvation, aza mu gicapo cyo gukiza, azana igicapo cy'agakiza. Goliath agereranywa n'ikintu cyose gihaguruka kugira ngo kigwanye abana b'Imana. Goliath agereranywa n'urupfu rwatuma tutaronka ubushobozi bwo guhaguruka ngo tuva aho twari turi. Goliath agereranywa n'icyaha. Goliath agereranywa no kutumvira. Thank you Lord. Goliath agereranywa n'ico kintu cyose. So twebwe je na wewe ntituri ba Dawidi. No, turi bajya abantu. Mukijya mu Imana ivuga ngo kera mu gipfuye mukicishwe n'ivyaha vyanyu. Mukicishwe n'ivyaha vyanyu. Ntitwahaye ubuzima bwacu Kristo. Nta buzima twari dufise. Kristo yaduhaye ubuzima bwiwe. Imana ishimwe cyane. Kristo yaduhaye ubuzima ko twebwe tugipfuye, aho twari twishwe n'ivyaha vyacu, yatugiranye bazima kubera ko twari dupfuye muri Kristo Yesu. Twe ayo niyo makuru. Twe turi Abisirayeli, nitwe twari Abisirayeli.
reka dusenge kugira ngo dusenge Imana ishikare kuduhishurira kandi ubwo buno buzima turaza gukomeza ngaho muri siri ikurikira kugira ngo Yesu ashikare kubana natwe muri vyose. Mwemu yera turagushimiye ko uriko uravugana natwe kandi ko uriko urashaka ko dukora igikorwa cyawe. Utuje imbere muri vyose, utugwanire kandi udushoboze, uduhishurire ubutumwa bwiza bwawe kugira ngo mwami tubeho mu mwuzuro ubutumwa bwiza. Udushoboze kandi utuneshereze muri vyose. Wigaragaze nk'Imana, hishura Kristo yakiriwe mu bamwizeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen.